Amahoro barundi kazi mwese muri diaspora idasinzira yonze ubumwe y'ibikogwa muravyibuka ijambo ni ryarindi urugamba ni rwarundi nta gutirigana nta guhengama kuko kuri kuguma rukuri turabivuga tukabikora nagomba rero uno munsi ngaruke ndabashimire mwebwe mwese mwatahuye intumbero dufise muri diaspora Ndundi yo kunga ubumwe bw'abarundi ba muri diaspora kwisi yose kugira ngo twiyubake dushobore kubaka imiryango igihugu naco duheze tugiterere. Nagomba ndabibutse ibikurikira kuva nkibaye kuba umurongozi wa diaspora Ndundi jewe na komite ndongoye washaka na komite zindi zigize diaspora Ndundi twihutiye ubwa mbere kuzuza inzego ico ko twaragikoze kandi kigenda neza cyane. Hanyuma nagomba ndabwire ko ino saha dukorana neza n'inzego zose za diaspora Ndundi kuko turakarorero keza kandi ivyo twiyemeje kugira ngo tugume dukora umwe wese akora uko abishoboye kugira ngo bitahure rero doje kwiyubaka tugashiraho inzego twaciye dutangura gushira mu ngiro ivyo twabemereye ko tuzorara tutaryamye turara ntibuca kugira ngo ibihugu byose biri mu indyane bironka agahengwe maze abarundi batahure yuko igituma baryana n'igituma badashira hamwe ari ukutamenya. Naho rero ndabibutsa ujya mugani w'inkumi 10 zitanu z'ibijuju na zitanu z'incabwenge. Twebwe rero turi muri diaspora y'incabwenge, diaspora idasinzira. Nico gituma uwo mwibutsa w'inkumi 10 muze murabe muzobona neza ico mukwiye gukora. Abanyabwenge rero abavyumvise ababitahura twarajanye n'ubu turi kumwe. Twaramaze rero gukora igikorwa ca mbere twayikoreye muri Kenya, twaragize urugendo muri Kenya duhura n'abarundi bose, ariko twiko twaciye muri Uganda naho nyene duhura n'ubuserukizi bw'ico gihugu turaganira n'abandi barundi batwara abandi turafundika ijambo. Tuvuye muri Uganda twagiye muri Kenya naho nyene turahura n'abuserukizi bw'igihugu turafundika ijambo. Tuva ngaho abarundi bo nyene ubwabo baritorera indongozi. Ico gihe abarundi bo muri Kenya bari bamaze igihe bari mu ruhagarara. Dushima Imana ko vyakunze ubu ico gihugu kikaba gitekanye kandi Kenya izu bwa mbere mu barundi bashoboye gushikana intererano zabo kuri konte za diaspora kugira ngo ijya nyubakwa tugomba kubaka ize yubakwe. Tuvuye ngaho rero twaciye tugenda muri Tanzania duhura naho nyene ubuserukizi bw'igihugu n'abarundi bo nyene ubwabo turaganira turayaga baritangira inyubakwa nabo turabashimira. Ntitwagarukiye ngaho rero muravyibuka inyuma yaho ko twagarutse duca dufata urugendo twerekeza muri Etats-Unis. Etats-Unis naho nyene twaragiye tuja mu ntara ya Arizona tuja no mu ntara ya South Dakota. Igikorwa cagenze neza cyane, hari ibibazo bitari bike, twarashoboye kugerageza guhuza abantu ico gihe. Twaciye tugarutse mu Burundi naho turagerageza dutera intambwe dutangura kurondera ikibanza zo kubakomwo ijya nyubakwa. N'ubu rero tukaba tukiri kuri iryo hangiro ryo kuronka ikibanza vuba bwango twiteze yuko buca turonka ico kibanza. Inyuma yaho twaciye twongera dufata urugendo rwatujanye muri Mozambique naho nyene abarundi baraho twarahuye bigenda neza cyane baritanga baragira ico batanze ku nyubakwa. Tuvuye muri Mozambique muravyibuka ko twaciye tugira urundi rugendo mu Bushinwa naho nyene twahuye n'abarundi bapanze neza cyane bakora neza cyane bo mbere banatahura cyane ivyo twebwe turiko turavuga kurusha uko mbere n'abandi bavyumva. Bobo twasanze bitunganije neza cyane kandi bobo bakoranye bavuga bati turakorana nk'abarundi ngaha muga turavuga no ku gihugu duterere ivyiyumviro vyoteza imbere igihugu. Naho rero baduhaye n'imigambi tuzoshikiza ubushikanganje bumwe. Tuvuye ngaho oye kandi murabizi ko tutagarukiye ngaho twaciye dusubira kandi gufata urugendo tuja muri Amerika kandi muri Kentucky aho twagize inama y'abarundi bose kugira ngo bashireho indongozi. Kamuzi kwigihugu ca Amerika naco nyene cari kimaze igihe mu ruhagarara abarundi umwe wese yita ko atwara abandi umwe wese yita ko arongoye diaspora. Ubu rero ico gihugu ca Etats-Unis kikaba gifise indongozi shasha kandi zitorewe n'abarundi bavuye mu mihingo itandukanye. Ubu rero tuvuye muri Etats-Unis twaciye tugenda mu gihugu ca Afrika y'Epfo naho arico duherutse kuvamwo cari mw'indyane zitagira izina aho abarundi bari biciyemwo imico itandukanye amoko imigambwe n'ubundi bube gito.
ico gikorwa rero twaraye tukirangije, abarundi barashoboye kuza baratora indongozi zabo. Ubu hariho uburongozi bwitorewe n'abene igihugu, uburongozi bwitwa ko ariyo diaspora dukorana no munsi. Diaspora kandi igamije gukorera mu vyiyumviro n'imitegekere ya diaspora turongoye. Naguma rero ndababwirira ijambo, ndabashimiye mwebwe mwese mwatwumvise, mwebwe mwese mwadukurikiye, mwebwe mwese mutahura ivyo turimwo. Nagoma ndabibutse yuko muri Afrika y'Epfo ho vyaciye biryoha, vyararyoshe cyane kuko baci baronka n'ingabire y'ibiro bazokoreramo. Hari abagwiza tunga muri Afrika y'Epfo bavuze bati turabahaye aho mukorera. Muri Afrika y'Epfo bararyoye bavuga bati kubera umwe bubonetse, kubera haze igihe tudakorana, uno sikaba duhuye mashengero yose, birakwiye yuko duca tugira akantu ko kwibuka nk'abarundi tukaja hamwe maze twibuke umuhisi Cyprien Ntaryamira, Prezida w'u Burundi. Ico gihe abarundi baratanze uburyo bwabo, inguvu ni ikintu gikomeye. Mu minota 15 gusa bari begeranije amahera ya muri Afrika y'Epfo 29,900, no kuvuga hafi 1,700 y'amadolari kugira ngo bace bakora umunsi mukuru. Uwo munsi mukuru twaciye tukora ku munsi wa Mungu twibuka Cyprien Ntaryamira. Amajambo yavugiwe ngaho yari meza cyane, utayabonye azatubwire tuyamuhe kugira azamufashe, naho yotirigana azamenye neza yuko hari abandi bantu bamaze gufata inzira twafashe, inzira yo kunywanisha, inzira yo guhuza abantu, hanyuma bagasaba mbere yuko twokomeza ingendo turimwo. Nshimira abadutera intege mu bihugu byose nagiyemwo, duhura n'abantu badutera intege ati nimukomere turi nyuma yanyu, kubera ko bose benshi bifuza ibi turiko turakora. Ubu rero murabizi yuko turiko turabandanya mu bindi bihugu za Australia n'ibindi bihugu rutura za Canada, Belgique n'ahandi. Aho hantu hose hari uburongozi, utudumbi mwitegure yuko intumbero yacu tugomba ko mwabaye ikintu kimwe, mukagira umurongozi umwe, mukagira abantu baserukira abandi batowe nabo batwara. Ivyo rero muvyitegurire kugira ngo bigende neza. Nta kindi novuga atari ugushima tugejeje intambwe no munsi. Nkashimira abarundi bose baryumeko tubivuga bakavyumva, bavyumva bakabikorera akazi, bakadufasha kwigisha. Narabivuze ko turi mu rugamba rwo guhindura ingendo n'ivyiyumviro. Inyifato nico cerekana umuntu icari n'ico ashobora gushikako. Ntidushobora kuvuga ko turi aba diaspora bakomeye bashobora guteza imbere igihugu n'imiryango twama mu ndyane zitagira akamaro. Barundi bene wacu, nabibabwiye umwibutsa uhambaye w'inkumi 10, uwo nimwawuzirikana bizobafasha cyane. Nta murundi ari hanze y'igihugu ashonje, nta murundi ari hanze y'igihugu abuze icarya nico yambara. Nta kamaro na kamwe ko kugwana, nta kamaro na kamwe ko guterana inkokora. Umurundi wese ari hanze niyumve yuko ubumwe bwacu arizo nguvu zacu, arivyo vyonyene vyotuma duteza imbere kino gihugu. Aha rero ndabibutse yuko diaspora idasinzira, nta migambwe, nta moko, nta ntara, nta madini, nta kintu na kimwe gituma tutaja hamwe, nta kintu na kimwe cotuma abarundi baba hanze tutanama rimwe mu gihe dufase intumbero imwe yo gutegura akazoza kacu n'igihugu cacu. Imana ibahezagire rero. C'était juste kubashimira, ndabatera intege mugira abarongozi bose batowe mugume kwijambo. Bibiri tubwira ngo tugume kwijambo. Ijambo ni ryarindi nyene, gukora ikintu ukacemanga kandi ukagiharanira mpaka ugishikana teza kugishikana. Nzonezerwa rero ninabona muri semaine de la diaspora tuzogira mu kwezi kw'indwi. Ndabatumira mwese, murazi yuko buri mpera zo indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi hama hariho indwi hari abarundi baba hanze. Mwitegure mwese kuza muje mwiteguye, muzananye ikintu kidufasha kuduza itafari n'ibikorwa twatanguye kugira ngo bigende neza. Ibibaca intege ndazi ko bihari, ariko ntimuvyumvirize. Umurundi aba hanze atemera demokrasi, uyo niyitahire yibera i Burundi, uyo yarazimiye. Umurundi yamaze kugira hanze ni umurundi abona habaye, akabona ingendo n'inyifato bibereye, akagerageza kugira ngo natwe iwacu tubizane bishobore gufasha mu iterambere ry'igihugu cacu. No kuvuga umuntu wese yanka amatora arafise igituma yanka. Ubwa mbere hari abaryoherwa n'akajagari, ubwa kabiri hari ababikuramwe inyungu. Iyo abantu batari hamwe hari abantu babikuramwe inyungu, bagaca hirya no hino bagakuramwe inyungu kanaka.
ubu rero ni umwanya wo kumenya yuko ivyadushikiye muri kahise bitosubira kudushikira ubu kubera ko twabaye abanyabwenge. Bibiliya ni kubivuga ko twabaye abanyabwenge, rero nimuze dukore abanyabwenge. Kibaranga ubwa mbere no bumwe, ubwo bumwe rero tubaharanire, hanyuma ibikorwa tubikore, hanyuma duheze dusenyere ku mugozi umwe, tugaruke guterera mu iterambere ry'igihugu. Imana ibahezagire. Urugamba n'ugwa twese, urugamba n'ugwo wese agomba kubaka, urugamba n'uwo wese yumva yuko igihe twataye imyaka 20 30 40 ingahe turi mu ivyo bihugu tutaraba ikintu kimwe, tutaragira ikintu tweretse igihugu ko tutereye, n'umwanya wo kubikora. Kandi nitwabikora Imana izoduhezagira, iduhezagiye muzoba muhezagiwe, imiryango izobihezagiwe, twese n'igihugu cacu kizaba gihezagiwe. Nakare Uburundi ni muvyeyi wa twese. Mugira aho mwubahwe, tubandanye kunyene, umwe wese aremeshe mugenzi we, ufise ikibazo amufashe, utabitahura mutahuze, n'urugamba kandi tuzorurangiza. Mukomere. Diaspora irasinzi.